Ebagabo ngo ndabereka ingene duteka izindya umusosi w'ibiharage n'inyama agasalade umuceri ebagabo nuturaya sindokubesha tangura uronga ivyo biharage vyawe nugufata amazi ugasgira umuvinyu nka Yesu ndakubwiza ukuri benshi basigaye basuzugura ibiharage ibishimbo mu kinyarwanda ngo nivy'abakene mwe mwasice buraya mukanka kurya indya nzima ndakubwiza ukuri ayo mapiza n'amakebabu ntazazokumarira ndakubwiza ukuri fata isafuriya warika amazi tugomba twarika amazi y'ibiharage ndakubwiza ukuri ayo ushoboye aba ari ivyo ukora ndakubwiza ukuri ntube nka Eva canke Adamu na Eva wowe susha ayo mazi yawe gusa ntuze kwaha amatunda fata rero za nyama zawe bagabo zironge twebwe rero ngaha aturashobora inyama zashobora kumara igihe kirekire iyo wazisize muri konjarateri sindokubesha mwitonde mugira ibintu bizima zironge neza uzikuremwo corona 2020 ndakubwiza ukuri burya leta ntabwo idufitiye imigambi myiza wowe rero utirinze bizoba bikunaniye uko niko twazironze fata rero zikubite mu isafuriya uzirundurire mu isafuriya sindokubesha hama rero utegura ibirungo ugomba gusiramwo wowe ugomba kuzikata ntonto nta kibazo dutangurana kakamaki kazoduhitana aho ubona iyo ntambara yo mu Burusiya no muri Israel itaduhitanye naka kamagi kazoduhitana ni Imana gusize birimwo usiremwo aka aroma karyosha ibintu koko nta muntu yogahora ibintu birimwo situbizi hama rero bagabo usiremwo nako kantuze akajinja aka kajinja nako ebagabo sinzi n'agatangawizi bafyonze n'amavuta basiramwo kuryoha kubi nako usiremwo nako kapiripiri ntabwo kabaraba gose mugabo kararyosha ibintu akakoko witonde ko guhitana ndakubwiza ukuri ebagabo ko naho usiramwo imara imwe karaguhitana sindokubesha akakarakara rero mufise abana mwitonde ebagabo mwitonde ndakubwiza ukuri mwitonde hama rero y'amazi yawe yabize ebagabo cufata ukubitemo ngo vyabitoke ndaramaze kononekara vyabiharage vyawe ibishimbo ndakubwiza ukuri sinzi nuko ndabivuze neza ebagabo hama rero ntufundikire gose usireko umurumyo reka ndabereke urafundikira umurumyo mugabo ntufundikire ngo ukwize nandi byogira fata kunyu gasanzwe gake usiremwo mutazi gupima umunyu mwana y'ikigongwe fata musireko kuboko mupime uco ufata ukubitemwo amazi asushe hama rero ucusira kuziko ubize tugomba kwinyama ziryoha zironka umusosi mwiza turazitekana zene zitubwenge sindokubesha genda rero uronga amaveji yawe mwe mutaronga amaveji canke muvuga ngo mukenya amazi mwanka kuronka iyo fagitire ya leta ndakubwiza ukuri bizoba bikunaniye ubu vyose basigaye batera imiti ronga neza ndakubwiza ukuri si ukuvuga ngo ndugusesagura amazi utirinze nta muntu azokurinda muri iki gihe leta isigaye yikunda iradusengera ngo tugware ngo tuze kugura imiti yabo ndakubwiza ukuri ebagabo wewe rero utaronze ibintu vyawe bizoba bikunaniye sindokubesha fata amapavro abiri ego niyo ndari mfise yamwe ya green yari yaheze muri firigo mugabo dukoresha ibyo dushoboye nukumanaginga mu buzima nuko bimeze utamanaginze muri ubu buzima buzoba bukunaniye wowe uzoba ugomba kwaha amatunda nka Eva ndakubwiza ukuri hari abavuze ngo Adamu ngo yari ngo yasize ngo umwango wuguruye ngo igihe hasohoke ngo yanzokira mwinzirana sindokubesha wosanga ari byo ze sinzi ebagabo kata ya mapavro yawe neza ufata igitunguru cyawe ugikatagura uko bishace ndari mfise igitunguru kinini citukura rero ndace nkoresa igice ikindi ndaza gukoresha ndi gukaranga ibintu ubu tugomba dukora umusosi tuza gukoresha mu biharage no mu nyama ego mwebwe rero mutazi gukora umusosi neza uyu musosi urakunda gutoka ufata ibitunguru amapavro vyera n'ibitukura bimwe vy'amababi murabona ibi byose bidi gukatagura iki ni igitunguru c'amababi ntabwo ndakibereke neza ufata ukwate karote ebagabo zibiri zitatu zirakwi uko niko tugomba tugira umusosi uyu musosi uraza kuryoha kandi ukoresha mu bintu byinshi bitandukanye rero igihe ugomba kugira nk'umusosi munini ufata amaveji ukayahwata
ukayategura neza neza ukagira umusosi. Ndabibereka ngaho imbere ni mwitonde, ndazi mwe mukunda ivyihuta nka Eva. Hari abatera igiharagu no munsi ngo ejo bibaza ngo bazocimbura, bamwe bataza ama business muri iki gihe. Nukwitonda, udupiripiri tubiri ufyonderemwo, oya ntufyonderemwo utereremwo, turafise abana mana ikigongo ntitugomba kwiyahura. Fata amakaroti yawe yakata uko nyene ubibona. Bagabo ugira ibintu bizima witonde. Tomate zimwe ntonto na zimwe nini nizo ndarimfise muri firigo. Dukoresha ibyo dufise, tereramwo ivyo binini nivyo byurashobora no gukatamwo kabiri gatatu bivana no kubishace wewe utabizi nta kundi sindogufasha. Fata box ya tomate na yene usuke ko hejuru no kuryosha ibintu no munsi. Mwebwe rero mutazi ibintu ngene babikora, reka ndabereke ugira muko nyene. Murabona vyama vege yose ubu rero tugomba dusiremwe ibirungo. Fata kajinja uho ufyonderemwo. Murabona aka kajinja kararyoha. Mwe muhora mubaza ati bakagura he? Murarya amasoko yo mu Bushinwa canke muri Big Cash, ino bayita ngo ni Store Cash, muzobishanga mwibi bintu. Siramwo kaka aroma, aka kantu karyose ibintu kubi. Ugomba no gukora kamagi, ugira amaveji, ukaca uyumuca, ukayoca muntu uze ukayakamura, ukaca uyagira ipoda. Aha rero reka ndabereke. Aho ususiramo kaka magi kazoduhitana. Sindoko kubesha akunyu gakeyi kuko tugomba kumuru. Ibi vyose turi kurunga, nico gituma utaza gukenera kurunga ibindi bintu nk'inyama n'ibiki, untuza gukenera kubikora kubera uburi kurunga isosi. Aka gapiripiri gatukura tukibagiye urumva nta kindi tuca tubivamwe byo guteka. Sindokubesha. Bagabo hama rero bagabo bubuki ndabudandaza muri TikTok shop yanze, ni mugende mwirebere. Suka mwubuki bagabo no gusosa ibintu. Ufise isukare ka brown sugar, isukare yera usukamwo. Je uno munsi ndagombye ku bagabo ubusi ngomba gukoresha isukari ndi kugerageza kugabanya ibiro, ucukoresha ubuki rero burafasha gatoyi. Bagabo na ubu ndabudandaza mumbwira aho ndabo barungikiremwe muri Norvege n'abari out of country muraburonka nta kibazo. Suka kwa amazi asuse. Mwe mubaza ngo ni kubereka amazi asuse, tugomba ku bintu binyaruka, ntidugomba ku bintu bitwara amasaha 6 turi guteka mu gikoni. Ndakubwiza ukuri nugukoresha umwanya, akoresha umwanya ndakubwiza ukuri. Fata rero utereke kuziko ubize, ndakubwiza ukuri. Murabona ibiharage ko byari bimaze gukamuka. Reka rero dusukemwo ayandi mazi kubera bagabo iri ni rumarinkwi, ndakubwiza ukuri rumarinkwi. Bagabo nico gituma mbona ndatetse ibiharage byisi kuko singomba kuguma nkora ibi bintu every 1 week. Urateka ibiharage neza ukabiteka byinshi ugasira muri konjerateri ukazukura mususha. Nta kwigora muri iki gihe, nta gukompirika ubuzima, tugomba korosha ibintu. Genda rero uvange urabe ko ibirungo biri kuvangana neza, ugombe wumvirize nakunyuko kafase. Uko atafase ucusiramwa kandi zewe byari byafase nta kundi. Raba kunyama naho bagabo zabize, ndakubwiza ukuri. Tugomba kwinyama zikama amazi zise neza, zikama amazi tuzikarangire ngaho mu isafuriya. Hama ndaza kubibereka ngaho imbere. Ni mwitonde mukama w'ikigongwe. Uno munsi ndagize video ndende ni kubera ndazi mwebwe ntimukunda kwitonda, mugomba ibintu binyaruka. Uno munsi ndagomba guteka, ndi gutekera n'iyindi minsi kugira nzoze ndakurayo kuko umwanya w'iki gihe uragoye. Nico gituma rero mubona ngerageza ko kugira kati bitungura ibi nivyo tuza gukarangisha. Igihe ibindi biri kuziko biri kubira nk'inyama ya sosi, ibiharage, wowe ucubura tegura ibindi bintu. Nta kwirera muri iki gihe nugukora. Mwebwe rero mutera igiharago no munsi mwibaza ko mwocimburezo, muragowe sindobabesha. Muri iki gihe economy siga yibaba, aho utagize nguca ubwenge ngo ubike economy yawe neza, uzosanga uri nyuma y'abandi sindokubesha. Nze muri iki gihe nsigaye nditonda. Ubu nsigaye ngira karikire ndi guteka, ndakubwiza ukuri. Nkamenya ati tuzobiga iminsi ngane nuku bimwe tugasera muri konjerateri kugira tubike umwanya ntitugume mu masoko, tuguma tusohoka tuza ku enjoy life. Kusohoka ku enjoy life ntabwo ari bibi, mugabo ninjya witekeye na wewe ni nzima niho umenya n'ivyo wasizemwo noneho. Mwebwe rero muza kwihenda ngo mugomba kuguma mutuma kwa amapiza n'amapasta, birabananiye sindokubesha. Fata ibitungu
ibitunguru vyawe wakase bagabo vyose uravanga kuko ibi turabikenera mu kanya linda ndabereka ni mwitonde bagabo hwata izo ntori zawe bagabo zihwate neza bagabo kweri hari abakunda batazihwata neza bapfa kugira uko nyene nta kibazo wewe uko ntuswane mu makomentare ndaze hari abantu benshi tandero bafise bazi gutukana rurunwa roji gusa rubazanye ngaha kuri ntuzeye wowe ushobora kuza ku profile y'umuntu gatangura gutukana mbana y'ikigongwe ni wihangana ugenda ukora ivy'iwawe wowe ugira ivyi ushoboye bagabo zikata uko ubishaka nyambo katamwo kabiri nyambo ugira urutumba gose ibikoroheye abari byo gira zenda zikasuku ntimuntware mu gasho kandi ubikasuku ni nanze sindagutwara mu gasho ndakubwiza ukuri ntidushwane mu makomentare kwata ibiraya vyawe rero bagabo uno munsi duteka indya nyinshi uno munsi tugomba kwiryohera mu buzima rero nukwata ibiraya vyawe uko bishoboye aka gatambe hari umuntu yakaronse mu Burundi nyandikira muri komentare ubona gute ubona aka gatambi kadashoboye ibiraya intuzeye ibi apana kubitoke nikokora sindabizi uzogerageza urabe uzombwire sindabigerageza ibintu byo guhwata amakaroti biki nibiki byo guhwata aka kantu kweri kari ntuzeye kari very nice bikaterera uko bishaka nyambo kata umutumba nyambo kata nkuko ndabikase wewe zengoma ndavyoce mu ifuru dusirako kakamage ndakubwiza ukuri kuko karimwe umunyu karapende kararyosha ibintu usireko bikeye ucusiramwo n'akantuzeye n'akapiripiri kandabereke ngaho imbere aka gapiripiri karakunze kuryosha nako ibintu kandi karahindura karere kibiraya tugomba gusa kuvyoca mwifuru ntusire ko vyisi kuko usanga ibi birungo basizemwe umunyu bikeye birahageze usire ko ya mavuta yo muri Palestina ca gihugu bari gucinyiza kububu burya kwipfuza navyo ni icaha murabizi ko igihe ubu ufise ibintu vyiza ibindi bihugu ari byo bikurondera ndakubwiza ukuri hari igihe bikurondera amahoro n'igihe bikurondera kukurya gusa nuko vanga rero ibintu vyawe neza bagabo jewe ndakubwiza ukuri mfa kuvuga jewe ngomba kukubwira ati iyo nico gituma intambara z'amaziba mwisi kubera abantu bipfuza kubi bagomba gutesha umutwe abandi bantu nta kwipfuza urenze simivye Imana yaguhezagize nabo canke ubasabe neza uvuga ati twogira diri ati wewe wosobora kumpiki nawe tugakabanike apana kugenda gufyigitizi ingorane Imana itaguhaye igihugu Imana itaguhaye ngo ugomba kuciba uko nukwipfuza arico gituma mubona mupfa mutabiriye no kubiga ivyo bintu muri kugira abuzukuru banyu sira muri ntuze muri mwifuru usire ku 200 koca musi no hejuru hari abambazize ngo nze ndababwira ngo amadigiri ndateceko nayo nyene 200 niyo madigiri hama wongere vya bishimbo usiremwe amazi asushe ntiwihende ngo usukemwe amazi akanye kuko ndazi mwebwe mwa Eva mutazi guteka muzohava murunduriramwe amazi akanye raba rero ya sosi iri mu bagabo yatagase neza bagabo murabona zewe nkunda kunyaruca mba ndi gukora ibintu 10 n'ibindi bagabo mu munota umwe ndakubwiza ukuri bagabo ndaba agapiripiri gusa witonde ntugatere ntigafyondekeremwo ndarimbonye umenga ntibyari bisigaza kanya gatoyi kugira abishe ucusubiza ko murumyo ucubandanya uteka gandi gatoyi gusura ubwo bupiripiri ntibufyondokeremo kuko bagabo dufise abana rero ntitugomba kubononera ubuzima tugomba bibereho neza na bene tuwongera ufundikira ubandanye murabona inyama zitanguye gukama amazi ibi nivyo dushaka murabona kajya gasosi kararyoha ugomba wokamimina ukacukaranga inyama ukazigira mugabo zeyo ngomba intuzi ibyo birungo byose vyumire ku nyama kugira nze kubikaranga n'ibitunguru mukanya hama rero bice biza kuryoha ndabibereka ngaho imbere bagabo ndabibereka ngaho imbere zewe ntabwo ubumenyi ndabwigumiraho na Jeremy yari yaziye muhira yaratangiye kuza kubaza ko ivyahiye ndakubwiza ukuri nuko nyene kuramwo utwo dupiripiri rero bagabo ndari ntanguye kugira ntuzeye kugira nyaruca kubera urumva yaratangiye kuma pressure ngo agomba ibintu binyaruka bagabo ntama rero urabona ko intuzeye isosi itanguye gumatana n'inyama uko nyene biratangura kuvurana uko nyene ugende rero uvanga buke tugomba inyama ucuzisiramwe iyo sosi maze gukama
igukamira mu nyama nk'uko usukamo amavuta ucukaranga. Rindire gato ndabibereka, ntaco ntabereka, murazi ko ndabakunda. Ni uguteka agasosi kiyubashe. Ego, cufata rero muri ya sosi wateka umimina amazi makeyi uyasire mu gasorori. Uko nyene kuko tugomba dufyonde bijya biveji tubifyonde tubigira isosi. Ni byiza rero gufata ukamimina amazi kuko ubifyondeyemo muri ayo mazi yose vyohava bijoboroka ntivyovura nkuko tubishaka. Ego rero cufata ukagabanya amazi makeyi ugasigaza makeyi nkuko nyene ibi ini sawa. Cufata kakuma rero ucufyonda akakuma utagafise nawe usire mwisekuru ufyonde bukebuke nta kibazo. Bagabo wewe uimprovise mukama w'ikigongwe ntuze guswana ndakubwiza kwirindwa ko kuma ngo nta konfise wo fyonda n'intuzeye n'ikindi kintu cyangwa ugasira mu ka mixter ugafyonda ibikoroheye abari byo ukora zewe ibi nivyo binyoroheye sira mwaka kuma nka fyonderamo ngaho ikabisose kandi ibi bintu kweri biraryoha murabona ko igiye kube sose. Mwabonye zanye makoza ari zitanguye kumira ku isafuriya cofata usure ko mutuvuta dukeyi rero uzikaranga nyene kugira zironka gakurere. Isosi ubuyibone kuko murabona isosi ni point. Kuri babana rero badakunda amaveji ubakiriye nk'iyi sosi mezuku barayirya murabona ucuvanga neza. Urabona ko inyama zazitanguye kuronka gakurere keza. Fata rero ibitunguru bikeyi muri bimwe wakata kare usiremwo bimwe by'icaci bimwe bitukura bimwe vyera vyose usukamwo gususikaza ivy'intuzeye vyo mu mbega muki rero muntu uze mu biharage ntusiremwo vyose. Tugomba gusa umusosi uryose w'inyama kubita ku bugari ku muceri icari cyo cyose usace guteka ngaha kagasosi birazana mukama w'ikigongwe. Nta gukompere ku buzima nka Eva bagombye kurya amatunda gusa. Aha turabikora dufata amazi tukagira umuvinyu nuko fata ibiyiko bibiri muri ya sosi wezeze gufyonda usiremwo 2-3 birakwiye ntiwikoroge. Fata na ya sosi yimwe wa mimina usukemwo kuko mwibuke ko iyi sosi ifise ibirungo vyinshi. Hama rero cufata n'amazi asanzwe kubera inyuma wari wazirunze. Cufata n'amazi asanzwe amazi yasushe. Yego nivyo ndagombye kuvuga. Amazi asushe ucusukamo kugira uzoborore nyene ibirungo kugira uziteke buke nyene ibyo bitunguru bishe neza n'inyama zise zifatane n'isosi. Fata amazi asuse rero nkuko ayo ngana uko ni nk'ikigirase kimwe uce rero uvanga buke. Hama rero ucusira kwa karumye uteke buke kuri medium heat ku muriro wa hagati na hagati atari mwinshi. Mwebwe mutekera ku makara n'inkwi nta kibazo ubandanye uteka uko nyene uri kubiteka ucufundikira nta kibazo. Aha hose turiga vyose bagabo turiga vyose. Fundikira karumyo rero bize buke cubandanye urugendo rwawe. Aha tugomba turonga umuceri ndakubwiza ukuri. Twebwe rero mwebwe rero mutaronga umuceri muragowe ntumenye inuze yi stress wo muceri waciyemo kugira were nkuko uve muri ururya rutete rwayo. Ndakubwiza ukuri nukuwoza neza hama cofata amavuta yasushe ugusiremwo nyene uwo muceri ugusiremwo neza nyene uko nyene. Nukugira neza emwe nta rutete duta byose dusiramo sindokubesha. Ego buryo umuceri uraryoha. Gusa wewe gusumenya ingene uteka neza umuceri uwuteke urahora umota gose ukamota inzu yose. Inzu yose iramota inzu yose uyu muceri. Rero wewe nyene ucukaranga buke urindira nyene ko ufata ku isafuriya ugenda untuzeye uharura buke hamwe umuceri umera nk'ugumye gatoyi ucusiramwo nakunyu gakeyi. Wibuke ntiwihekure akunyu gakeyi karakwiye. Nukuryosha ibintu gusa hari abakunda umuceri gusa badakunda gusiramo ibintu na bene baronke kurya. Wowe uri gatukunye no umuceri ucufata n'amazi asushe usuke ko hejuru utangura amazi makeyi kugira nyene umuceri ntuze kuzoborora nyambaro kuzobora canke kugira ubugari.
hari abantu batazi guteka reka rero turi kubwira mwebwe fata rero usireko n'akantu uzeye akarumyo uteke buke na hene kuri medium heat twaza kugaruka kuwuraba ubu rero ngomba ngira salade hari abambaza ati zwenko na salade ndakunda salade gusa igihe mba ndayikoze ntabwo nkunze kubibereka mugabo no munsi ndavuze ati reka ndabereka aba bantu ufata umwembe umwe ukawuro imwembe ndibuce muri video ndakoreseza umwembe umwe uyundi murashobora kuhwata mukawujya kuri dessert gusa mpfuye kuwuronga kuko mukanye ndaza kuwukata hama rero ufate kukumbure mu kintu uziye mu kirundi niki iki kintu ndi gukata sinzi ko ari kukumbure ni kukumbure sinzi ngene mucita mana ikigongo nimwandike mu makomentare mwe muzi cyarico ukatagura duto nyene nkuku ego tugomba dugire salade ya kukumbure umwembe ivoka ibitunguru ndabibereka ngaho imbere hama rero ufatana ya apo yadukwegera ya Eva yajya ndibaza niyi uyihwate neza hama rero aho uyikatagura neza utuntu duto ndabibereka gaho imbere ukuntu tuyikatagura ebagere niryo ryadukwegeye bavuga ngo yari itunda apple sindabizi ko ari yariye mugabo ndibaza ubutwaremerewe kurya sinzi ni Imana yonyene ibizi ebagabo ucikata duto uko nyene ego kuko ibi bintu kweri biraryoha akagasalade kararyoha murabe ingene ndi kubereka mugakata mukatagura nkuko nyene ego kacukatagura kacuhindukiza uko kacukata nyene duto murabona udukukumbure wakase byose utereramwo hariya nyene ego nta kwikoroga muri iki gihe fata urabona ndacenyene forward igitunguru gitoyi ukate na hene duto kuko igitunguru kibaye kinini ntabwo biryoha ukate duto witonze ngoma ndabereke hama rero tugenda ugakata buto nyene ndabonye umenga cari cyashwangara iki gitunguru ntabwo cari ciza mugabo ndamana zinze gukura kuryo ntakeneye ndakata duto uko nyene niko vyabonetse ebagabo nta kwikoroga muri iki gihe fata umwembe wawe rero utonore ebagabo utonore neza naho ubone kuku uba wahiye imbere kandi uraryoha umwembe ego hari abantu babaza ngo umwembe urasubira ndacenza kuraba ko umuceri wari yahiye murabona ko umuceri nta bindi wari ukeneye cyo ufundikira n'ibiraya murabona ebagabo ibiraya birahiye na vyene uco wugara nyene ukacuzimya umuriro ukacubandanya mu zindi business zawe hama rero ncambandanya kuraba umwembe guhwata umwembe nyene kuko ngomba ndawuteke muri salade hama rero cukata nkuku ndari ndaravye ko ngoba wabaye munini mugabo ndagize umwembe wose ujya wundi mwembe turashobora kuwujya kuri dessert cyangwa ukawugira muri smoothie cyangwa ukazogutekezo hama ucukata ucutora wawukase nkuku rero ucukata duto kunyene murabibona ukata duto usira hariya muri salade wowe ufise ukundi kuntu bihwata mukama w'ikigongwe ntushwane nyamba ufise akandi kantu kanyaruca koresha ko nyene canke uvyitondere kuko ibintu biryose byose no kuvyitondera dutomate duto uzusergereka ko hejuru uko niko ndadukase hama rero ufata utugori tumwe two mwikopo tugori tuba duteke ucusuka mu nyene muri ya salade yawe hama rero ebagabo cufata n'akalayimu n'ivoka yego ivoka ntitwogibagira ivoka riraryoha muri salade ebagabo naryo rizimbye kubi ngaha baragusahura hari igihe usanga naho ridakomeye ukaba waritwaye muhira nturisubizayo aba bantu baripfuza kubi leta n'ukuri igomba kudusahura ikatagura ukagenda ukatagura ukazofata akayiko ukacu udaha aho ubuyikase neza intuzeye ntubukompirica ubuzima nukorosha ubuzima muri iki gihe bagabo nukorosha ubuzima murabona ucuyiharagura uko nyene yose ukayikatiramwo murabona ibi bintu ko biryoshe murabibona fata kalayimu nako akakaji ka lime ucumemeka ko hejuru murabona ngomba kubereka fata umemeke ko hejuru mu kubivanga vyose mwibuke ko ahantu harimo akagasalade kararyoha mwebwe rero ndobereka ubundi bwoko bw'amasalade akagasalade karakunda kuryoha fata ifromage
iyi foromaje iramanyagurika uku karimwo akunyu iyi foromaje ikozwe mu ntuze mu mata y'ihene. Aka kantu karazimbye kandi kararyoha kubi. Mu salade rero aka kantu kari best, niko kakubera umunyu n'ibirungo. Utusira ko ya mavuta ava muri Palestina, yamwe yoroshe gose, yamwe atamafate menshi arimwo, yamwe yavura n'agahinda naya nyene utayafisa yarazimbye ya Costa abagabo agomba kunganya igiciro n'intuzeye n'ikiro c'inyama cyo mu Burundi. Aha nuko sindababesha. Hamuca uvanga rero neza, utuvanga. Murabona ko agasalade kaboneka neza? Murabibona? Nuko. Genda urabe vya bishimbo vyawe rero. Murabona bagabo iki ni kimara intuze mbega ukimara muriro. Kimara inkwi ndakubwiza ukuri. Aha ndakubwiza ukuri muri Norvège abatunzi nibo barya ibishimbo ndakubwiza ukuri. Kuko biragoye guteka udafise ibiharage bitoto. Biramara umuriro reka mvugisha ukuri. Raba ka gaceri kawe ko kahiye, murabona ko kahiye amazi yakamye, cufundikira rero gahiswe n'umuhisha. Raba za nyama nazo kubera wateke ku kariro gake agasosi karagenda kakaba très bien. Igifaransa kiri mu kungarami k'abagabo. Ndakubwiza ukuri. Raba ndafasi y'amazi ndacanga n'intuze na ya sosi, kandi kubera ufata amavuta makeyi tugomba dukarange isosi y'ibiharage. Reka rero ndabereka ingene muteka ibiharage. Mwiye muguma kubimbaza ngo ntege ibiharage, ndi kubereka kubera ubu economy isigaye ibaba, ndarimbonye iyo sosi ibaye nyinshi, ndaciye ngabanya nkeyi kugira ndayibike, nzosubira kuyikoresha mu nyama ikindi gihe. Ubu nukubika economy y'iki gihe isigaye ibaba sindokubesha. Hama rero fata ibitunguru uvangene bya bitunguru vyose wakata usiremwo ngaho muntu uzeye muri ya mavuta yahiye na hene. Mwebwe mutazi guteka mufata ibitungu mugakaranga mu mavuta dahiye, bizoba bibananiye. Fata za ntoro utereremwo ndakubwiza ukuri, utereremwo egoze mpakurindire zorohe mukuza kugira ibindi bintu. Murabona intori ibitunguru vya red, green na ntuzeye na red na white byose urakaranga together. Murabona ko intori zari zimaze kumera nk'izorose uzikaranze mu mavuta. Fata ya maveji yose wahonda na ntuze n'iji usukemwo n'amazi. Harimwo ibirungo vyose bikwiye, ntidukeneye kurunga ibintu bigusa. Niyo wavanga ukumva niyo wumviriza ukumva atakunyu karimo canke urasiramwo, mugabo nukuri ndizeye ko bikwiye, nta bindi tuza kuzamwo. Mwibuke ko harimwo ubuki, tomate, pavron, bagabo ibitunguru vyera n'ibitukura, amakarote, aha hose birimwo twabifyondeyemwo ngaha. Cufundikira rero bibira kanya gatoyi. Bagabo witonde birataruka rero. Wagize wabitesha akanya gatoyi uze kuvanga witonde ntibigutarukireko. Wibuke ko Satana atera hose muri iki gihe, nukwirinda Satana asigaye atera hose, aratera no mu bagenzi. Ndaringiye kuba ndategura imeza kwa chutubuji. Bagabo nubu nk'iki Christmas murabona ko amakara ndatanguye guhindura, amakara atukura gusa niyo mu Christmas dukoresha. Bagabo ndatanguye gupendeza ahantu hazobera gose, niyo ndahasira nyene igitambara gitukura nzobibereka imbere. Murabona bagabo akameza karabereye. Reka rero tubandanye kuri vya bishimbo vyacu. Hama rero intori zari zihiye n'isosi ryari hiye. Ubu tugomba dufate iryo sosi tuvangemwo ngaha mu biharage, kuko ndakumviriza ndaravye ibiharage vyari vyahiye ndatoye kimwe ndafyonda kimwe bibiri bitatu bine to make sure ko vyahiye. Tufata ya sosi mukama w'ikigongo y'ibintuzeye vyose usukemwo, kuko ahandateka ikiro cyose cy'ibiharage. Ikiro cyose ngomba ku make sure ko ntazoguma nteka mu ndwi ziri kuza. Nzoteka ibindi bisimbo muri Christmas, mugabo bagabo ndagomba ku make sure ko ntekera imisi ngahe. Urabone kwika ari kimara muriro, ikimara inkwi. Ndakubwiza ukuri sirakamuzu tuzi dukeyi utusikamwe nyene mu duharage kugira ukombo twose dusosi twari dusigaye mu isafuriya. Bagabo tusira ko muriro uce nyene uvanga. Tugomba ko ibitunguru
intori, ibishimbo, ibirungo byose wasizemwo bifatana n'iyi ntuze n'iyo sosi. Murabona ko ibiharage ari byinshi kandi iyi safuriya ni litiro 8. Mugabo urumva ngaho ndibaza ni nk'ilitiro zitatu, nk'ibyo biharage ni litiro zitatu zine nk'uko. Ego hama rero ndumvise umwenga nta kunyu karimo, arasiye mfata nsiramwe akamagi kuko nta kusiramwe akunyu kenshi, ndasizemwe akamagi kugira ndabiryoshe neza biryohe. Ego ndasizemwe akamagi gatoyi camfundikira mbize buke buke. Ndakubwiza ukuri ibi bintu vyari danje mu kuryoha, namwebwe n'ukuri mu bigerageze. Intori, udushimbo n'ibiharagi ebagabo ni vyiza biraryoha, ndakubwiza ukuri. Fundikira neza aho ndarimaze akanya gato ndafundikiye, narindongeye kugira. Murabona ibintu biri danje, fundikira buke buke. Ntiwibagera ha rero ndabi servinze ka gasalade twantuzeye twaduraya za inyama bya biharage ku ruhande. Ebagabo ndari kumoma, ndari kurya ubuzima. Murazi ko yari talent yanze kurya, niyo talent yanze kandi ze sindisi biyiko amaboko arakora. Ego sawa rero mugira umunsi mwiza, mwihangane video yari ndende, murakoze.